Samweli wa kabiri gatandatu ku murongo wa gatandatu kundanga amajambo avuga ngo Dawidi azana isanduku y'Imana i Siyoni, maze bashitse ku mbuga ya Nakoni uzatuma ukuboko ngo asame isanduku y'Imana, kuko inka zari zitirimutse. maze urateguraho buziringira ubusa. Aca mutsinda abanyene amuhoye ico gicumuro, agwa ngaho iruhande y'isanduku y'Imana. Bibabaza Dawidi kuhoraho yawikiye ubusa. Aho hantu haca hitwa Peresi Uza kugeza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi aca atega ubwoba n'Uhoraho, aravuga ati mbega isanduku y'Uhoraho byoshoboka bite kw'isi wanje? Nuko iyo sanduku y'Uhoraho Dawidi ntiyakunda kwiziwe ku mugwa wiwe, ariko ayikebereza kwa Obededomu w'umunyegati. Imara amezi 3 mu nzu yiwe, kandi Uhoraho amugisha Obededomu n'abo mu rugo rwiwe bose. Bukeye barira umwami Dawidi, batoraho yahaye umugisha urugo rwa Obededomu n'ibyo afise byose, kubwa ya sanduku yiwe. Imana nishimwe. Mugabo mu zasasyo zaho tugira ngo ziriba
ntitugicagura isitasiyo tujyako. Imana idukoreye ikintu cy'indwagira n'izina ryawe. Yes! Imana idukoreye ikintu cy'indwagirano kugira ngo ze turabona ko dushaka. Isitasiyo utabonye ko imoto ngo ntuzogere kuri abo motari barazi kugira ubu hose. Yesu adufashe. Imana idukoreye ikintu cy'indwagira. Mbega murafashe? Mbega ntibishoboka? Birashoboka. Hari igihugu kigeze guterwamo inzara, abana iyo bavutse bagaca baribwa. Haterwa inzara kugeza naho ababyeyi barya abana babo. Hanyuma umwami abyumvise arababara, ariko hari abantu bariko barasenga. Bidashobokera abantu, bishobokera Imana. Hanyuma rero Imana icura ijambo iravuga ngo ejo ku gasasi. Haleluya, haleluya, ejo ifu igogorotse neza. Umviriza itangazo, ejo ku gasasi ifu igogorotse neza. Imana ishimwe. Hanyuma rero hacabaho abantu babipinga. Bavuze upinga ibintu by'Imana aho kuzonume. Ugomba uzonume. Turagomba uyu mwaka utarahera Imana idukoreye ikintu cy'indwagira. Iwanje n'iwawe usiache Mungu mwaka upite bila kutenda muujiza. Usenge Imana. Haleluya. Umwaka ntuhere Imana itadukoreye ibitangaza muri zango zacu. Idukoreye ikintu cy'iki. Haleluya. Atikira Imana ndikoze. Yara amajambo y'Imana kandi two turegeranya. Twasomye muri bitabo cya Samweli wa kabiri. Twabonye inkuru y'umuntu yitwa Dawidi agiye gutora isanduku y'Imana. Hanyuma rero ariko arayitahana muriwe. Hanyuma inka twumvise ngo zari zifashe iyo sanduku zirahengama. Sanduku imera nk'ikoroka. Uyu muntu uza adakwisama Imana iramwica. Imana ntizomuhica. Wese gusa. Hari umuntu yitwa Obededom yariko arasenga Imana. Ngo Mana, muri ubu bukene ndimo ndagomba gukora ikintu cy'indibagirano. Obededom. Haleluya. Mana, ubukene ndimo. Mana agashomeri. Mana y'amadeni. Ndagomba gukora ikintu cy'iki. Haleluya. Obededom ariko arasenga. Hanyuma rero Dawidi abona isanduku y'Imana itangiye kwica abantu. Mbega isanduku y'Imana irica? Ivana ukuntu wayifashe. Imana idufashe. Isanduku y'Imana iratiza ntiyicana. Mu isanduku y'Imana harimo ibintu bitatu. Harimo manu y'Imana yaha Abisirayeli. Cyasigura ngo ni Yesu Kristo. Jambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo ni umutima w'ubugingo. Icya kabiri cyarimo harimo amabwirizwa 10 Imana yahaye Mose bashiremo Abisirayeli. Cya gatatu cyarimo yarimo ya Aroni yashuritse. Byasigura mu ijambo ry'Imana rizokwira mu isi yose. Imana ishimwe.
isanduku y'Imana Dawidi aravuga ngo sinoyibandaniriza muhira. Acabaza abantu bari bamuherekeje ati isanduku titware kandi ati tware kwa Obededomu uja naho yopfa ntaje. Yesu adufashe. Haleluya. Ariko Obededomu ariko asenga ngo Mana ndasenze ndagomba ngo nkore ikintu kinyibagiranwa. Obededomu ari mu cyumba ariko asenga abona Dawidi n'ingabo abona ibikogote abona amashare abona ibikobo binini twavuga uyu munsi abona za burende abona hejuru y'inzu yiwe hari abasirikare bakomeye bari baherekeje umwami Dawidi. Yesu ashimwe. Obededomu agira ubwoba aravuga ngo noneho banyishe. Nimuze cyane Imana Dawidi yabwiwe Mefibosheti abwira ngo nshuti. Yesu ashimwe. Obededomu avuga ati barandangije. Dawidi avuga ati reka twitware kwa Obededomu naho yopfa ntaje ndamukene. Ariko muri ibi yavuze ngo muratakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, muratakurusha kwatura ntakagutera ubwoba, muratakurusha kwihangana ntakagutera ubwoba. Ibyo ntabyo barirerire ntacyo ridaca, imvura yagwa nta mvura idahita, humura buzoca. Haleluya. Obededomu ariko arasenga abona isanduku y'Imana irinjiye, abona Dawidi aragiye, abona baramuherekeje bagiye. Ariko Obededomu umviriza yarazi iryo sanduku y'Imana aho iri ntibanesha abantu baho. Ahantu iyo sanduku y'Imana iri aho amaguwe neza. Haleluya. Obededomu acaja imbere y'Imana mu cyumba arashima aravuga Mana urakoze kutanguye kubikora. Arega mbere yakora sivuga gute? Oya atoza kimwe itanguye ibyo gutanguye. Yesu ashimwe. Nageze kwitera ntacyo. Yesu ashimwe. Obededomu hagati ibintu yatanguye kuza. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Ibintu yatanguye kugira gute? Ibintu by'icyubahiro bitanguye kuza iwanje, ibintu yatanguye kugenda neza. None utanguye kubona perezida atanguye kugendera iwawe, ibintu biri kuratsa, ibintu biri kuratsa. Abwira abana ati perezida tuye wanje. Imana ishimwe. Arega Imana kugira guheza gitanga kugira kuguha abantu bakomakomeye. Yesu ashimwe. Ati perezida tuye wanje bakabimba izahabu. Obededomu perezida yagendeye ati tumushire ibiro 5 by'inzahabu. Obededomu azotuvugire ku mwami asigaye agenderewe. Imana ishimwe. Babavunjayi Yesu ashimwe. Ati tugende kwa Obededomu tumushire 10,000 by'idolari, muri byo ntazosubire kudufata hahandi ku mabisi. Obededomu aradandaza amakositime zimwe za Ereto za Ferrando. Yesu ashimwe. Ati tumushire 5 azotuvugire ku mwami. Haleluya. Inde
Obededom. Imana yamwibutse. Ariko Dawidi avuga ngo twitware kwa Obededomu naho yapfa ntacyo. Udapfuye igihugu cyacu kiba gihomvye. Twitware kwa Obededomu uda naho yapfa ntacyo. Haleluya. Inyuma y'amezi 3 batwara inkuru kwa Dawidi. Barabwira bati Obededomu ibyo byarahindutse. Yesu ashimwe. Wasigaganira muri premiyo. Yesu ashimwe. Asigaje vangware. Kuva asanduku yinjiriwe. Ibyo byarahindutse. Imana ishimwe. Dusenge Imana idukorere ibintu by'intibagira. Yesu ashimwe. Obededomu n'umuryango w'abashikiriwe. Hari abantu batunga baca bibagira babyara babo. Wewe nakusati bashikira bashikira inzira yawe. Nabyara bashikiriwe kwa Obededomu. Yesu ashimwe. Tuba dusenga Imana. Imana igukorera ikintu cy'intibagira. Muri iyo situasiyo yawe Imana igukorera ikintu cy'intibagira. Ariko mbiriza usanzwe kuyima yari ibintu yari umuryango yari mu Kristo yari mu mutsima w'ubugingo yari n'amabwiriza y'Imana. Haleluya. None rero n'amajambo y'Imana Imana yampa wowe wumva tagisi byamugendera wayi kandi unyumva yo baraciye mu byageze by'uhoraho. Haleluya. Abantu b'Imana batoye ingoni ya Mose yasigura ngo ubutumwa buzovu tubwira abantu ko Yesu agira neza. Haleluya. Tabaye kazi. Tugomba kuza gusenga Imana kandi twasenge umushyitsi wadusengere. Abantu banze batunganye. Dawidi bamubwira ati kuva isanduku y'Imana ishize kwa Obededomu. Kuva tanguye gusenga. Kuva tanguye kwatura. Kuva tanguye kwiyeza. Wa mukristo kuva tanguye kugira neza iby'Imana. Ibyo byarahindutse. Bisigaye bimeze neza. Tugomba dusenge. Imana idukorera ibintu by'intibagira. Imana niyazi abantu izozimira. Izomenya inzira icamo. Imana izosha inzira. Izosha mu rugo rwawe. Ariko mbiriza banza winjize iyi sanduku y'Imana mu rugo rwawe. Banza winjize mu mutima wawe. Ishike. Haleluya. Mana unkorera ikintu cy'intibagira. Haleluya. Amen. Imana irakoze. Haleluya. Imana ishimwe. Rero kama mugeze twinginge kwa mudewa pasiteri abadasengere abantu baciye bugufi. Imana ibababarire. Imana iretse. Senga Imana. Mana se umwami wacu Yesu Kristo uragahezagirwa. Kuko wewe ni uzi iby'ishengero. Kandi ni uzi ibikwiye ishengero. Turagushima kubw'amajambo yawe. Wewe urazi uri parakora igikorwa cyakwiye kugikora. Kandi uraza bagusenga bakwiye kwishurwa kubw'ikibazo kibaye. Mana y'ububasha. Mana nyir'ubushobozi. Uyu muntu arahezagirwa kuko uza mwami akoze ikiba yakoze atarakwiye gukora ndetse no gupfa agacapa. Ariko ayikoraganya nawe aca arahezagirwa. None Yesu
turakwinginze kandi turamuhamagaye ngubwira imbabazi aba bantu bawe bapfukamye babonye ko bakosheje babonye ko hari icyo bahagije mu bugingo bwabo kandi igihe kiriko kirihuta kandi Yesu tugomba kudukorera ibikomeye erega Mana ibyo ukora nuko tubanza tugakubura imitima yacu tugoramuze neza ko Yesu Kristo utazobana n'umutima utamenetse uragomba ko imitima yacu igatungana tugezwa tugatungana kugira ngo umugisha uhoraho uronka ushikira none rero mu izina rya Yesu abantu bapfukamye abantu bari imbere yawe abantu basaba kwezwa amaraso Yesu n'abese bagirira imbabazi batabare Yesu amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo erega ijambo ryawe riratubwira neza ngo arahiriwe uw'izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo none turaseza Imana abantu bagirira imbabazi ugirira imbabazi ishengero ryawe twese tugirire imbabazi kuko tugeze mu gihe kibi turakeneye imbabazi turakeneye amaraso ya Yesu tukatubonekaho nk'ikimenyetso urakoze Mana kuhariye urakoze ko wejeje urakoze kuri kuratunganya umugeni kuko hariho impamvu uri kuratunganya umugeni igihe kigira gishike nicyo gituma Yesu amajambo yawe ariko aravugwa kugira ngo umwe wese yiyeze yitunganye inzamba niyavuga aza gusanganira mu kirere urakoze Mana kuhariye kandi urakoze ku butumwa buvuzwe ni ku bw'izina ryawe Yesu tubisabye amen. Imana irakoze nizere ko muhariwe dusenga Imana. Haleluya. Tumba dusenge Imana kubwira Imana ngo Mana haleluya nanje ndagomba unkorere iki Yesu ashimwe Imana idukorere iki ikintu cy'imibabaro ndagomba ntangure senga pasiteri araza gucyabwira asenga no kubw'igihugu Mana idukorere ikintu cy'imibabaro mu gihugu Imana izane esanse Imana izane igitoro igisuke mu gihugu kuko Imana yatanze amazi mu gihugu twatiyatse ari menshi Imana izana ibitoro mu gihugu cy'u Burundi ibisuke turagomba kuza kumusaba aze gutasengera n'abagwayi aze gutasengera n'abafise imitwaro ashobora asengere abantu bagomba ubushobozi bwamwe muyera jewe ndagomba ngo nsengere iki kimwe gusa Imana yantumanye ngo idukorere ikintu cy'intibagiranwa dusabe umuntu avyumva mutima ahaguruke dusabe Imana idukorere ikintu cy'intibagiranwa umwaka utahera ninginge pasiteri ihangane gato abantu bashike hano yihangane abantu bashike hano ndagomba gusenga Imana uyu mwaka utabahe amen umwe wese Imana imukorere ikintu cy'intibagiranwa bwira Imana ngo Mana ndagomba unkorere ikintu haleluya mpejeje gusenga muraza gusamusengera igihugu Imana itagira igitoro Imana igire neza igihugu biracashoboka amen uze guca musengera n'abagwaye n'abagomba ubushobozi bwa mpemu yera n'amitwaro muri rusange Imana data wa twese uri mw'ijuru ndagushimiye iki gitondo kugendera ishengero ryawe ndagukengurukire kugendera abamama n'abapapa ndagushimiye kugendeye abasore n'abigeme ndagushimiye iki gitondo kugirire neza ishengero ryacu ryose Mana mu izina rya Yesu Kristo ndikuba akabumvise bw'Imana ndagukengurukire none data ngo wamenyekana ndahejeje kwishikiriza gukora n'umwe ndasenze Imana ndajewe ndimo nanjye nkorera ikintu cy'intibagiranwa amen
ishengero rikorera kubwira uritavuga ko ryamaze guca bugufi ryamaze kwegwa kandi tuba turasenga ijambo ryari rivuga ngo iyo umuntu asenze hari igitabo mw'ijuru kandi kwamita umuntu aba yasenze none turagisabye ngo cugururwe byaba abantu barikora gusaba byose nawe uvyandike igihe kigeze nzobibahe udukorere ibintu biragirana urakoze Mana ndagushimiye urakoze Yesu ndakengurukire kindi gihe tuze tuzana amashimwe hari abantu Mana bagira imitwaro nk'imwe mwami tw'amatungo yagize n'abantu banditse muri Bibiliya abantu bakarira abantu bakakoma induru Mana turasenze wibuka amarira y'aba bantu mw'izina rya Kristo Yesu hariho n'abantu barira amahuri yabo mw'izina rya Yesu imisego bajyaneko mw'izina rya Yesu ikuzura amaso turasengera abantu bariko bararira abantu bariko bararira Mana turasenze Mana ubakorera ibintu vy'intibagiranwa nk'ivyo bakoreye Obededomu abantu babona ko ari uwo gupfa abantu babona ko ari uwo guhwera abantu babona ko ari uwo gutanga rucari abantu babona ko ari uwo gutabwa ariko Imana ndamwibuka rero turasengera ishengero ryibuke Mana umwe wese umwibuke mu kibazo arimo umutabare umukorera ikintu c'ibigega Obededomu arashima Imana kandi bacana kugira Dawudi ati kwa Obededomu ibintu byarahindutse urakoze Mana turasenze Mana niyo kora ibitangaza mw'ishengero turasenze Mana ngo bize bimenyekane turasenze Mana ngo bize bivugwe ati Mana Imana mugire neza Mana byarahindutse bize bivugwe kuko bitabaye umuntu uravyerekana abantu Mana turasenze abantu bakabara uzovyerekana abantu bose babivuge ati Mana byarahindutse n'akayakize bagenda cubagi bagenda bazereza urakoze nawe uzovyerekana abantu bose babivuge urakoze ndagushimiye ko uvyumvise mw'izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen. Nagomba mbere ko dusenga twese tuvuga Rora! Mana ubwije Taki! Mana y'ububasha n'ubushobozi Mana w'uburyo cyo kwamaho turagushimiye kubw'aya cyane turagushimiye kubw'itse kuduteye turagushimiye Mana wowe umwanya wo gutega igihugu turagushimiye Mana
Urakoze kubikoze, urakoze kucyumvise, niko mu izina ryawe